abaririmbyi by'abaririmbyi barantangaza. Umuririmbyi arashaka umurondereye idiri ntakwitaba kuri telefone baba bashaka gushika kuki. Umuririmbyi je ndafise intahe nyinshi z'abantu benshi birigo barambwira ati jewe ndamutelefone ndamufitiye idiri muga ndamutelefone ntashaka kunyitaba. Mwe muzi yuko muze kubaka ayo mazu meza gute mutazi kurondera amadiri, mutazi gusatira, mutazi kudiringa n'umuntu, kugara gusa. Bizobashikana he? Imiduga myiza muzoyigura gute mu mafaranga yiwawe wakoreye waruhiye utazi gufata umuntu neza? Mwe muragara mukibagira yuko ari business muko murakora, muribagira yuko muriko murakora business. Icyo nshaka kubabwira ni iki: tahura akazi urimo, okay? Tahura akazi urimo. Nutatahura akazi urimo muzopfa nk'imbwa. Je ndafise umuntu ngaha hanze w'umudiaspora yigeze kumbwira ati ndonderera umuririmbyi kazi uyu n'uyu je dukorana indirimbo. Naramwandikiye fashubo, naramwandikiye gushika isaha naranyishura ari amafaranga mbe 3 miliyoni muziti kudishira mu mitahe gusa kugira umuntu gusa muririmbana kubera izina wanditse. Ubu yarabuze ikindi kintu yakoresha, yo yakoresha ayo mafaranga kugira investise ayashire mu muziki. Mukorane kuriki mutazi kuduza bene wanyu bro, kuriki mutazi gufashanya gufatana mu mugongo. Iterambere niho rigoreye mu muziki. Serious, mudashize mu rukundo, mudashize mu mutwe muharura ati umuziki ni business, nta terambere muzopfa muronse. Nta terambere muzopfa muronse kuko wabaroze mwebwe narabarahiye ntigeze akaraba. Gese nahura ukuntu mudakunda umuziki ndundi, ukuntu mutawufata nka business birabagoye. Tahura yuko umuziki ndundi ari business. Tuje muri business. Nshaka cyo kubabwira. Tahura yuko nakazi nurera amaboko nakazi. Umuntu ari inzaza ngo mukorane mumenye yuko ari business, sivyo? Umukiriya n'umukwe ujya muntu umusatire mpaka iyo dira yiguhaye mugukaga umujanga aho onye wibaza yuko ari ukugara gusa kugendera mu miduga y'amafime yiki. Ntaco muzopfa muvuyemwo.